Ndasubiye kubaramutsa bene data mwese aho muherereye ku isi yose. Amahoro ya Yesu Kristo nabane namwe mwese. Ndashimiye Imana kwisubiye kutwongerereza kuduha uyu mwanya kugira ngo tuvugane ku ijambo ryayo. Imana ishimwe kuko ishishikaye kuturinda no kutuzigama, ni kubw'ubuntu bwayo gusa, ntaco umuntu aba yakoze kugira ngo abagihumeka bakiriho, ariko ni imbabazi z'Imana. Rero nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuhabwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Natwe rero dufashe uyu mwanya kugira ngo ubu buntu bw'Imana duhawe dusangire namwe ku majambo Imana yashize ku mutima wanje. Imbere yuko tuvuga ijambo ryayo, reka dusenga Imana. Mukunzi wacu Yesu, urakoze kubw'ubu buntu usiye kutugirira. Urakoze kuko wemeye ko dusa kuganira na bene data bari ku isi yose. Mwami Imana, umwe wese uramuzi, urazi ibyo arimwo, urazi ibyo akeneye. Mu izina ryawe ryera Yesu, ndakwinginze ngo iri jambo rimubere umuti umuvura igikomere ciwe. Mu izina rya Yesu umuhezagire kandi umugirire neza muri byose uzobukoze. Nanje ndiko narivuga Yesu, ndasabye kugira ngo mpemu wawe yera ankoreshe, undongore, undinde wa mubi. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndabisabye, amena. Tugomba tuganire ku ijambo ryitwa ngo umukunzi wacu Yesu Kristo ababarana natwe. Haleluya, ababarana natwe. Iyo umuntu avuze ngo ababarana nawe, ni ukuvuga ngo iyo ababaye nawe ubabaye. Nuko rero bimeze, mwami wacu Yesu nawe ababarana natwe. Ibitubabaje nabo nyene biramubabaza. Nico gituma rero tumubwira tuzi ko tugiye kubwira umukunzi atubabaye. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Abaheburayo, igice ni ca 4, turahera ku murongo wa 14. Haravuga ngo nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru, ni Yesu umwana w'Imana, tugumye gose ivyo twizera tukavyatura. Imana ishimwe. Kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko nuwageragejwe uburyo bwose nkatwe, yamara we nta caha yakoze. Nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Imana nihabwe icubahiro. Uyu yandikiye Abaheburayo yaramuvuze neza Yesu, ati ni umuherezi mukuru, ati yavuye ku Mana, ngo yaciye mu ijuru. Niko we yabivuze, ngo yaciye mu ijuru. Hanyuma haravuga kandi ngo ni umuherezi mukuru, ngo yageragejwe mu buryo bwose, ngo ariko wewe nta caha yakoze. Ni ukuvuga rero ngo ibyo tumubarira byose arabizi. Intambara twaciyemwo canke intambara ducamwo muri iyi si, nambara inzara, nambara ugutukwa, nambara ukugira gute, ibyo byose nawe yarabiciyemwo arabizi. Rero reka tumwegere Yesu, tumubwire ibyacu byose, nawe aratugirira neza. Sinzi uyu munsi wewe ibyo ufise uko byitwa, ariko uko bisa kose, uko bimeze kose, nta jambo na rimwe Imana idasobanukiwe. Nta vocabulaire n'imwe Umwami Imana adasobanukiwe ico ivuga. Ni naco gituma rero dukwiye kuvuga ngo umwami wacu, ibyo twizera dukwiye kuvyatura. Twizera ko ari umukiza, haleluya, Yesu arakiza ingwara. Twizera ko ari umutabazi, Imana ishimwe, Imana iratabara. Mu bibazo ufise ibyo nyene, muri vya bibazo mfise nanje ndabizi, Yesu aratabara. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nirishimwe. Reka turabe uwundi muntu yasenze Imana maze agatabarwa. Haleluya. Turushiza kubona bene data bashinze intahe bakazandika, kandi bigasomwa mu isi yose. Abantu bose bakabisoma mu ndimi zose, bikandikwa, bikabera igishinga ntahe c'uko umwami wacu Yesu atabara. Kumbura ivyawe, ivyo umwami yagutabaye ntibirandikwa. Ariko aha turiko turasoma iki gitabo c'Imana, Bibiliya, kirimwo ibintu byinshi, ntahe nyinshi z'abantu banditse
bigaragara ko umwami wacu ari umutabazi. Imana nishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana rero hariya muri gitabo ca Matayo igice ca 20, turahera kuri 29 gushikana 34. Turasoma inkuru z'abagabo babiri bari impumyi. Ku murongo w'ibiri n'icenda, Matayo 20:29. Bakiva i Yeriko, ishengero rinini riramukurikira. Impumyi zibiri zicaye iruhande y'inzira zumvise yuko Yesu ahaciye, ziratakamba ziti, Mwami, mwana wa Dawidi, tugirira imbabazi. Haleluya. Ishengero rirazizibiranya ngo zihore, zirushiriza gutakamba ziti, Mwami, mwana wa Dawidi, tugirira imbabazi. Yesu arahagarara, arazihamagara, arazibaza ati, mugomba ko ndabakorera iki? Ziti, tugomba ko amaso yacu ahumuka, Mwami. Yesu azigirira ikigongwe, akora ku maso yazo, zica zirahumuka. Haleluya. Baca baramukurikira. Imana ishimwe. Bene data, izi mpumyi zibiri ngo zari zicariye ku nzira kandi zigira amahirwe. Oh Yesu we, hariho umunsi w'amahirwe. Zica zigira amahirwe ngo uwo munsi Yesu aca kuri iryo barabara bari bariko. Imana nihabwa icubahiro. Murazi ko impumyi kenshi bazicarika ku mabarabara kugira ngo zisegerereze, kugira ngo uwozibona akagira impuhwe, abaha icyo bakeneye, abafashe. Aba nabo bari bicaye ku nzira, icyo bari barindiriye umuntu yohaca akabagirira imbabazi. Ariko rero Yesu we, haca umuntu aruta abandi. Uyu muntu bahuye uyu munsi yaruse uwo bari barahuye kera, yaruse abandi kumbure bari bahaciye mbere bakabaha ibyo babasigiye. Ariko uyu Yesu ngo haciye, ngo baca baravuga bati, Mwana wa Dawidi. Ngo zaciye zitakamba ngo mwana wa Dawidi tugirira imbabazi. Mwana wa Dawidi tugirira imbabazi. Umwami Yesu Kristo avyumvise, ariko mumenye neza yuko gutakamba kw'aba bantu umwami yarakumvise, kandi n'abari ruhande ya Yesu baravyumvise. Abari ruhande ya Yesu rero bobo baca bavuga ati yeye, baca barazibiza ati, hora, reka kugora umwami, hora. Nkuko bari baramenyereye kumenya ko impumyi canke ibimuga canke umuntu wese afise ingorane zo ku mubiri zose, usanga ari umuntu abantu bose umenga bamufise kububasha. Ugasanga abantu bose umenga bagomba kumuzibiza, ugasanga abantu bose umenga bagomba kumusubiza hasi. Mwama dutabare cane. Kuko ibabazibiza zino mpumyi zariko ziritakambira zisaba ngo umwama zitabare. Ariko sinibaza kumbure yari wundi muntu atunze canke wicubahiro tuvuge, sinzi ko bari kumuzibiza ngo hora. Sinzi ko bari kumuzibiza. Bishoboka ko bari kuvuga ati ahubwo urengana, ngwino uvuge gose. Canke bakavuga ati Yesu heraba naka hajya. Birashoboka. Ariko izi mpumyi ngo baca biruka kuzizibiza ati hora. Ariko ndashima Yesu, amajwi y'abaduhoza arayazi, ariko ntabumviriza. Yesu yaciye avuga ikintu ati, mushaka ndabakorera iki? Haleluya. Ntiyaciye yica amatwi nk'uko abo bantu bariko barahoza ngo have yibaza ati ntabyo numvise. Oya, Yesu wacu aradukunda. Urukundo rwa Yesu beneda rusumba ikindi kintu cose. Urukundo rwa Yesu rusumba uwo wese yokubwire yuko ari hafi yawe. Urukundo rwa Yesu rurakumva naho wumvuga. Vuga. Vuga uko umeze kose, Yesu arakumva. Aba bantu bari ruhande ya Yesu. Yo, mwami we. Bobo bari baje kugirana. Ntibari baje kumwumviriza. Kuko tubona ngo ishengero. Ishengero abantu benshi bari ruhande yiwe. Bati hora.
ariko ndashima Imana naho bazihojeje barasobanukiwe bati namwe muri abantu nkanje, namwe murondera Yesu nk'uko natwe tumurondera. Yo, ese gusobanukirwa, Imana ishimwe. Ese cyompa ugasobanukirwa ayo majwi ari ruhande yawe ariko arakunzibiza, ugasobanukirwa ko nabara abantu, ugasobanukirwa ko ntaco bazoshobora kuguha, ugasobanukirwa ko kumbure ikibatuma kukunzibiza ntaco uzi, ariko usobanukirwa ko nabara abantu. Ariko izi mpumyi ziroca zirondera Yesu. Ati mwebwe aya majwi yanyu twayumvise, amajwi yo kutuzibiza twayumvise, ariko turagomba kumva ijwi ry'uriya turiko turabwira, we watubarira iki? Haleluya. Ngo bashishikara, ngo baca Bibiri ivuze ngo iki? Ngo zirushiriza gutakamba, zirushiriza gutakamba. Mu Gifaransa ho bavuga ngo zarushirijeho gushira ijwi hejuru. Haleluya. Kugira ngo niba atabyumvise ahubwo abyumve, naho ngo zirushirizaho gutakamba. Ati Yesu mwana wa Dawidi. Haleluya. Yesu mwana wa Dawidi, tugirira imbabazi. Imana ishimwe. Yesu aca aravyumva, Yesu aca yumva iryo jwi ryazo. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu ntiyitaye ko ishengero ryari rimuzungurutse, ariko Yesu yita ko ijwi ry'ubutakamba. Nshuti yanje mwene data, sindabizi icyo uriko uratakambira umwami, sindabizi aho uri, sindabizi bikuzungurutse. Ayiwe, ariko Imana data wa twese igushoboze gushira ijwi hejuru rwose. Abo bariko baragucuvya bakubwira ngo reka mwivyawe ntibigishoboka, ngo dogiteri yakubariye yuko ivyo bintu iyo ngwara itavugwa, reka kumviriza abo bantu. Bamwe bakubwira ngo erega ingwara ngo ni karande mu muryango, ngo na sokuru wawe niko yarameze, ngo hera haba na nyoko nivyo vyamwishe. Nshuti mwene data, reka kumviriza ivyo bintu. Bishobora kuba uri kurabibwirwa n'abakuzungurutse, canke ukabibwirwa n'umutima wawe ubwawe, kuko Satani ntawe yimiriwe. Akorera mu mwana, agakorera mu mugabo, agakorera mu mubanyi, agakorera mu mukozi, agakorera ahantu hose. Ariko ndakubarira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hariho umwami yitwa Yesu. Amen, 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 amen. Haleluya. Wowe vuga gusa ico wifuza arakigukorera. Erega Yesu arabizi, kandi Yesu izi mpumyi yarazizi. Haleluya. Yesu yarazizi, kandi bishoboka ko ari naco gituma kumbure we yaciye muri iyo nzira, yaragambiriye kubagirira neza. Imana ntihabwe icubahiro. Ngo Yesu aca arabumva bariko baramutakambira. Haleluya. Abandi bantu nabo bariko baramucumvya babahoza. Aya majwi yose Yesu yarayumvise. Yesu yumvise amajwi y'abatakamba, yongera yumva n'amajwi y'abariko barahoza. Mwami Yesu, umwami Yesu ari ku ngoma, umwami Yesu aratuzi. Mwene data uriko urahoza abandi, mwene data uriko urakora igikorwa co gucuvya abantu, sindabizi ico urimwo, ariko ndakubwira ngo umwami afitaniye urubanza nawe. Kuki uriko uracuvya abantu? Niwe bareka bakaja kuri Yesu? Ufise ububasha ki bwo gucuvya abantu? Ufise ububasha ki bwo kubuza abantu kwegera Yesu? Ndakubwiye, umwami Imana gutabare. Reka kubuza abantu kwegera Yesu, ahubwo buza abanyavyaha kubandanya bakora ivyaha. Kubera iki uriko urabuza abantu kwegera umwami? Kubera iki? Reka kubuza abantu kwegera umwami, ahubwo buza abanyavyaha kubandanya bakora ivyaha. Umwami adutabare. Iyi si ni isi mbi cyane. Nabonye ibintu byantangaje. Abantu banyeretse akantu ngo bafunze amasengero, ngo abantu ngo basengera mu bubare, ngo baca babugarira amasengero, ngo ntibasubiye gusenga. Ni igihe cya nyuma, n'igihe tugezemo. Umuntu yo kwibaza ati kubera iki baja gusengera mu kabari? Mbega babuze ahandi basengera? Birashoboka. Barahabuze. Aho niho baronse kuja kuruwa. Birashoboka. None kugara isengero no kugara akabari, niki wo kugara?
mbega ntiwopfuma wugara akabare kubera akabare koko gatuma abantu baborerwa bakonona amafaranga bagakora ibindi bintu bibi. Imana dutabara. Jewe niko niyumviriye navuga nti wa mwami wanje we woronka abantu benshi bugura amasengero naho yugura hehe nibugurure basenga Imana. Gusenga Imana bitabara isi, gusenga biratabara. Ariko niba babuze aho gusengera, mbega ntimwopfuma mubafasha bakubaka canke mukababaha ibibanza bakubakamwo. Ariko ntitukabuza abantu bahamagara Imana. Guhamagara Imana bitabara isengero, guhamagara Imana bitabara igihugu, guhamagara Imana bitabara imiryango, guhamagara Imana bitabara abantu bose. Mwama dutabare. Ese icoma abanyabyaha bose bakihana, ese icoma abantu bose baje gusenga bapfumu no kuraguza no kuroga no kugira gute byose bakabireka bagahindukirira umwami Yesu. Umwama dufashe. Turi mu gihe tugomba gusenga mu mwanya ubonetse cyangwa utabonetse, tugomba gusenga ahariho hose duhamagara Imana, kuko uguhamagara Imana nibwo byo bizotabara. Imana dufashe. Rero nagize umubabaro maze kubona izo nsengero batweretse, nabibonye ejo numva birambabaje. Ariko kandi ntibyari bikwiye kumbabaza kuko atakiba Imana itakizi. Yesu yavuze ngo aho kunsengera si Yerusalemu gusa, ngo abansenga bukuri bazonsenga mu mpwemu. Imana ishimwe. Aho gusengera no mu nzu yawe wohasengera. Ariko kandi umwami Imana abashoboze abo bantu bugariye amasengero bakababuza gusenga. Imana ibaha ubwenge kandi baha handi, ariko igikorwa c'Imana ntigihagarare. Umwami Imana bafashe. Rero aba bantu rero bazibiza zino mpumyi, barazizibiza bati hora nta n'isoni, wewe ntubone yuko ibi bintu atari byo. Ariko Yesu, haleluya, Yesu ngo aca aravuga ati mugomba ngo ndabakorera iki? Nasubiye kwiyumvira kuri iri jambo ngo mugomba ngo ndabakorera iki. Ibaze Yesu ariko arabaziza impumyi. D'abord arabona ko izi impumyi ntizibona, ariko kubera iki yazibaza ngo mugomba ndabakorera iki? Yesu ibyacu byose arabizi, ariko aragomba ko nawe umenya iby'ubukene bwawe. Hariho umuntu ashobora kuba afise ubukene ariko ntabone ko afise ubukene, kuko impumyi ntibibona koko. Ushobora kuba uri umukene ariko ntubibone, ariko Yesu we warabibona kukenye. Yesu rero izi impumyi arazibona, arazibaza ati mugomba ko ndabakorera iki? Bo baca bavuga ati mwami Imana turashaka guhumuka, maso yacu abone. Haleluya. Baca bavuga ikibazo cabo, baragitomora bati tugomba ngo aya maso nahumuke. Imana ishimwe. Yesu Kristo waca bakora ku maso barahumuka. Data nahabwa icubahiro. Barahumuka babona nk'abandi, babandi bariko barabacumvya barorera, baca babona ko nabo bagize amaso abona nk'ayabo. Imana ishimwe. Mwene data mukunzi, ndakubwira Yesu Kristo aruhura, ndakubwira Yesu Kristo yumva. Ivyananiye abantu Yesu biramushobokera. Izi mpumyi zari zifise kuvuga ziti twavutse turi impumyi ntibigikunda. Hariho ingwara umuntu aba yaravukanye akavuga ati nakundi uku niko yavutse. Buriya abantu barashira limite canke bakerekana bati iki kirashoboka ariko ntigishoboka. Ariko nakubwira ko umwami Imana ashobora byose. Haleluya. Umwami Imana ashobora byose. Na kindi wibaza ko bidashoboka, ku Mana kirashoboka. Icyo ukora mubarire. Ushaka kuvuga ngo ubu nibwo bumuga navukanye. Nibwo bumuga navukanye. Ariko ndakubwira ko none ko yakuremye ari yo nyene yabikoze niyo yobikora n'ubundi. Data nahabwa icubahiro. Izi mpumyi zica zirahumuka. Haleluya. Kubwa Yesu. Yesu azigirira imbabazi. Nashimye iri jambo ngo
ngo Yesu azigirira imbabazi. Haleluya. Ngo azigirira imbabazi. Yesu arahagarara, arazihamagara, arazibaza ati mugomba ko ndabakorera iki? Ziti tugomba ko amaso ahumuka mwami. Yesu azigirira akagongwe. Haleluya. Ese icompa Yesu akakugirira ikigongwe nawe? Ese icompa Yesu akakugirira ikigongwe kubw'iyo ngorane yawe ufise, kubw'ico kintu kikuriza ijoro n'umurango, kubw'ico kintu atawundi muntu yoshaka kugikora atari mwami? Nawe vuga uti mwami Mana, ngirira ikigongwe nundabe, ngirira ikigongwe Yesu. Iryo jambo rakwiye, ngirira ikigongwe Mana. Nabo na Yesu rero nabo azoca kugirira ikigongwe. Aba bantu izi impumyi zavuze ati data we mwana wa Dawidi tugirira imbabazi, tugirira imbabazi Yesu, tugirira imbabazi. Haleluya. Tugirira imbabazi. Umwana w'Imana cyangwa umuntu wese ari kuri iyi si, ikintu ukwiye kwa muri kurasaba ni ngirira imbabazi mwami Yesu, ngirira imbabazi mwami Yesu. Hama Yesu nawe azokugirira ikigongwe. Haleluya. Imbabazi z'Imana zizogaragara, uzobona izi impumyi zaciye zihumuka. Imana ishimwe. Bibiri ivuze neza ngo zaciye zihumuka, kandi bamaze guhumuka baciye bakora igikorwa gikomeye cyane, ngo baciye bamukurikira. Hari abantu benshi bahumutse, bamaze guhumuka baca bigira hirya, ntibasubira gukurikira Yesu. Ariko ndakubwira, Yesu amaze kukugirira imbabazi, warasenze data arakumva. Ariko rero mbega waramukurikiye canke waciye umuja kure? Satani ni umwansi. Satani atuma abantu ngo barondere Yesu, mugabo amaze kubakemurira ibibazo byabo bagaca bamuja kure, bagaca baja gukorera Satani kandi atacize yabahaye. Ariko ndakubwira mu izina rya Yesu Kristo, Yesu niyamara kugukorera igitangaza, mukurikire nk'uko wamurondeye. Shishikara umukurikira rero, umukorere rero, wamamaza ibikorwa vyiwe, wamamaza urukundo rwiwe, wamamaza watura ibyo wizera. Uti nabonye Yesu akora. Haleluya. Uti nabonye Yesu akora ibyo abantu byabananiye. Ushinga intahe. Mwene data, Yesu Kristo aratabara. Reka nsubire ndakwibutse, ibyo wizera vyature. Dufise umwami akomeye yitwa Yesu Kristo, atakimunanira. Ntakangwa ngo byararenze igihe, ntakangwa ngo iyo ngwara yawe ni yakera, ntakangwa ngo ibyo bintu barakuroze bingana iki ngo ntawo bishobora. Yo, avuga ijambo rimwe gusa. Haleluya. Yesu avuga ijambo rimwe gusa. Ndagukunda mwami Yesu. Haleluya. Yesu avuga ijambo rimwe gusa, apfa kuba yavyemeye, apfa kuba yavyemeye. Izi impumyi zavuze ati mwami ngirira imbabazi. Haleluya. Yesu ngirira imbabazi. Mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu apfa kuba yakugiriye imbabazi, aca gutabara. Nuko rero umwami Imana nabahezagire. Bene data, yari amajambo nari mfise ku mutima wanje kuganira namwe. Iyo ngorane ufise reha kuyihereranya, reha kuyihererana ntaco yo kumarira. Kuyihererana bigutera kwama wiganyira, kwama wigunga, kwama umenga uri munsi y'abandi, n'abandi bakubonera ukamenga nibo bakugize uko. Nawe niwishikire kwa Yesu. Abo bakucuvya bakubuza nabo bari ruhande ya Yesu ga. Bari ruhande ya Yesu. Nabo bitongo n'abasenzi, nabo bitongo n'abakristo, nabo bitongo ngo ni bene so bene data, ariko nibo bakubuza kwegera hari. Bakubwira ngo yaye ngwe kaye ngwe eho. Gira ubwenge. Ntiwumva amajwi y'abadayimoni. Ntiwumva amajwi y'abadayimoni. Erega abantu muri iki gihe bararaba abantu bakabona ngo naka ko ngo afise ngo naka ko ari uyu ngo ico yombara cyose no gikora. Ngo yanguriya ngo yambariye ngo yakubariye ngo Yesu nawe yakubariye ngo iki? Mwene data egera Yesu. Egera Yesu.
haragoma umuntu yizigira umwana w'umuntu. Izi mpumyi ngo zaciye zisobanukirwa ati mwebwe muri abantu. Twe twironderera Yesu, tugomba Yesu rimuvamwo. Yesu yavuze iki? Yesu ko twamuhamagaye twumve nawe ica tubarira, mbega yatwumvise? Wibaje ko atakumvise, paza sauti, duza ijwi ryawe, hamagara, mubwire uti ngirira imbabazi. Icyo ugomba ni ngirira ikigongwe mwami, mbabarira data wa twese, ninda gutera akagongwe mukunzi wanje mwiza, mwami ntabara. Yesu aca kubaza ati none ugomba ndagukorera iki? Kuko mu kukugirira ikigongwe Yesu abona ko umwana w'umuntu akenera byinshi. Naho bari impumyi bashobora kuba bari bafise ibindi bibazo, bakavuga bati mwami nta mafaranga dufise, twabuze icyo kurya, kumbure bakavuga ati mwami umwana wanje yagwaye, mwami nkiriza umwana. Naho abari impumyi akavuga izindi ngorane kuko zirabaho. Nawe Yesu ati ntabara rero, mbwira neza icyo wifuza mwana wanje, vuga twumve, icyo umpamagarira ni giki? Aca ati ngomba guhumuka. Mana nishimwe. Yesu aca bakora ku maso. Yesu arazi ibyawe byose, ariko nawe genda umubarire. Iri jambo ryanyigishije kumenya ngo Yesu arazi ibyacu byose, rero aragomba wewe nawe icyo wifuza aba ari cagukorera. Ni nacyo gituma ndi kumbwira umuntu wese nti ewe mwene data aho uri hose, hamagara, bwira Imana ibyo bikubabaje, bwira Imana ibyo bikuruhishije. Hari mwene data umwe nta bana yaronse. Rero iyo atabana umuntu afise, umuntu wese akubonye umenga akubona ko yo gusengera ngo uronke abana. Ariko uyo mwene data waravuga ati Mana yanje, sinshaka umuntu asengera ngo ndonke abana. Oya, iyo siyo ngorane yanje, nta bana nshaka. Uwunsengera nansengere ngororokera Imana, icyo nuzure mpwemu yera, icyo nicyo nshaka. Ariko urumva abandi bose bamubona bamusengera bamararaga bacu bagomba abana, naho nta bana ashaka. Niko nkubwira nti Yesu rero arakubaza ati ufise ingwane nyinshi mugabo ushaka ndagukorera iki? Ati nshaka guhumuka. Rero twifuze icyo tugomba cyose tukimenyesha Imana, kandi Yesu Kristo nawe aradutabara. Imana ihabwa icubahiro, Imana ishigwe hejuru ku bw'aya majambo y'Imana. Ibyo byose biguca intege, ibyo byose bikubuza kwa avansa, ibyo byose bikubuza kwegera Yesu no kumuhamagara, ibyo byose bikubuza ntubyumvirize, ahubwo bisunzugure, ahubwo rushirizaho. Nimba wamuhamagara kabiri, muhamagare n'irya gatatu. Niba wahora uvuga buke buke, duza volume. Ni uko byamera kose uhakikishe ko Yesu Kristo nawe yakwishuye. Umwami Imana abahezagire mwese. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Imana data ibaha umugisha, kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Mushishikare kunsengera, umwami Imana ashishikare kunyongera amavuta, kandi umwami Imana ashishikare kumpishurirwa kugira ngo nshobore gusangiza bene data. Umwami Yesu abahezagire. Amen. Data urakoze kuko wabanye nanje, urakoze kubw'amajambo yawe. Mpwemu yera ashishikara kuyavomera mu mitima yabo bayumvise bose, bagirirwe neza, baruhuke, batugwe imitwaro yabo. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Imana data ibaha umugisha mwese. Amen.